umwe mu bantu akunda kugwanya abanyamahanga. Vanny yaraje mu Burundi naramugwanije. Nari ndi kuri concert ibyabaye kuri show benshi barabibonye, hari abarinzi bataririmbye byarambabaje kubona hari abantu bashobora kuorganiza barindiriye Fizzo atari mu Burundi borganiza ama concert kugira bima agaciro abarinzi b'abarundi. Urazi ko kuri irya concert hariho ba Alvin Smith ba Wiz Design ariko bose ntibaririmba kijye cubahiro abategura ibiteramo batanze canke berekanye kuri Vanny. Premièrement no kwisemba suvuga ngo ni icubahiro bamwe haye kwari ukwisemba sivyo. Landry yarambabaje sha Landry yarambabaje ukuntu yahamagara abamenyesha makuru bagenda kwakira umunyamahanga ukuntu yabikoze bitandukanye n'ukuntu yabikoze igihe Fizzo yaje. Fizzo yaje mu Burundi ariko sinabonye zijya post Landry yagize ati abamenyesha makuru nimuze tuje kumwakira Vanny ntavyo yakoze igihe Fizzo aza mu Burundi. Bani ngene bibabaje cyane rero kubera ivyo vyose byatumwe n'iki n'akanoti bari bamuhaye nde Landry kugira ngo hamagare babamenyesha makuru. Obo promoter bwa Desa jewe na Landry ni mafu na kuntu yoje kwakira abanyamahanga abarundi bibacu bari ngaha. Urazi ujya mu menyesha makuru wo mu Rwanda ujya mu pede aza ngaha anye ngo ninde ujya mu pede wo mu Rwanda mbega urya rugabo gwitwa ndi wo mu Rwanda jihadi abarundi bariko baradukurikirana kuko abatanzania hariya anye bajya n'abatanzania baza mu Burundi kujya amafaranga y'abarundi. This is Flash TV, we shine to progress. Hello friends and family, j'espère que vous allez bien. Moi je vais tellement bien, ndashimana cyane gose. Natwe namwe muri mushimimana. Okay. Twebwe muri Flash TV dushimimana cyane. Nanje mbashimimana. Bana nzabibona. Ndi kumwe na Capitaine de la Capitale. Yes sir. Ariko ntakunda ko prononcer bien les noms. Oui. Je sinzi ko ndabize neza. Capitaine de la Capitale. Oui. Ukumbuga tantan, c'est pas si nuko yene link wabitoye. D'accord. Alors ndaguhaye ikaze Capitaine, ça fait si longtemps. Oui, merci beaucoup. Ebana vraiment ndashohewe cyane kandi ndashimye ko ndi kuri Fresh TV. Abizori fresh. Mbandi fresh sana. Yeah, bamfashe neza, bangura ico kunwa, ico gufungura. Natwisi sana. Ubu nyine muri fresh babizi ko bari muri fresh, nyirumva muri fresh bari muri fresh. Habari vibe za danger n'umwana narenze. Naniona. Et moi c'est là amasari imbere y'abantu. Alors, vous avez demandé pourquoi namuzanye Capitaine. Reka mbanze kwanze ni excuse, c'était pas la première fois. Twarakonye ikiganiro ko ntivyakunze ko kijako kubera yuko habaye ibibazo en tout cas wacu bitahura kuba yuko ya ibibazo nyine babikunda gushikanye nuko nyene. Ariko ça me fait vraiment plaisir ko twongeye guhura. Nubwo nyine usanga keshi bigwana à cause de son temps, vous voyez, umuntu muhadweka. Rero n'umuntu nkunda cyane ko mu mwuga wiwe, nkunda cyane comment il travaille, comment il soutient le musique quoi. Genre ndamufana cyane, cyaka n'umusi tuyagerera ibintu byinshi, ibintu byinshi bijanye surtout na industry yacu, le fait ko unayikurikirana cyane gose kandi uyiba hafi. Alors, reka kwanza banze baramutse aba Fresh TV bacu utubwira uriwe utwidondore kwa. Okay, nitwa Capitaine de la Capitale, ushase unyita gikundiro canke ambassadeur w'abaririmbyi b'abarundi. Umwe mu bantu akunda kugwanya abanyamahanga. Vanny yaraje mu Burundi naramugwanije. Nari ndi kuri concert ibyabaye kuri show benshi barabibonye, hari abarinzi bataririmbye byarambabaje kubona hari abantu bashobora kuorganiza barindiriye Fizzo atari mu Burundi borganiza ama concert kugira bima agaciro abarinzi b'abarundi. Urazi ko kuri irya concert hariho ba Alvin Smith ba Wiz Design ariko bose ntibaririmvye. Ivyo tubigarukako. Rero uyu ni Capitaine, navuga yuko mwamwumvise ni ambassadeur w'abaririmbyi b'abarundi si memo Burundi. Voilà, reka tugende kuri ako kantu ko muri concert. Biravuze iki guhamagara umunyamahanga akaza? Hari ikintu ico kibazo nyine gifise cyane imbere, navuga yuko n'abantu baje kwicishura muri commentaire. Twarabonye ukuntu Vanny bamwakiriye.
c'était Rayvan ouais Ni Rayvan na Wema Sepeto ya bakamwakira umengo nyene vous voyez bakagira ama ceremony ingoma z'igihugu abantu benshi byarababaje nagenda ama commentaire menshi y'abanyagihugu ko kugira ngo ushobore kubona bien sûr ko ntibimeze ura ama commentaire y'ababiraba abantu benshi yanje kandi ndavuga 80% byarababaje ko bamwakira bamwe akavuga ati none ico cyubahiro bamuhaye ese kabarimvye wacu bagiye mu gihugu cyabo barabicubahiro reka tuvuge kuri kajya kantu ko kuri airport kuntu abarimvye canke reka mvuge abantu donc yabakiriye mu gihugu cacu biravuze iki kijya cubahiro bera kijya cubahiro baba bakwiriye kuranga kijya cubahiro canke like ndashaka ugice udusigure neza nk'umuntu navuga yuko bikurikiranira hafi kijya cubahiro abategura ibiteramo batanze canke berekanye kuri Rayvan premièrement no kwisemba subwa ngo ni cubahiro bamwahaye kwari ukwisemba sivyo ku banyamahanga kandi uko kwisemba ku banyamahanga kuva kuki kuva ku bantu bategura ibiteramo ikimbabaza cyane nuko ukwisemba kuzanwa n'abarundi nyene bateguye ibiteramo mbe urazi ko bateguye bijya biteramo ari mu journaliste nk'uko iwacu n'umumenyesha makuru nk'uko iwacu icyambabaje nuko n'abamenyesha makuru baje muri show bafashwe nabi kamera ya zombie cameraman wanje yaramenetse yakubiswe n'umu bodyguard ngumu buf kamera ikirameneka you know what I mean rero ivyo ni ibintu byagiye biraba kudaha agaciro abamenyesha makuru kuko nta mumenyesha makuru n'umwe akora adafise umu cameraman sivyo rero bica vyonona iki bica vyonona icyuma cha zombie cameraman bijya bintu bamukoreye ku kibuga c'indege kumuvugiriza ingoma naho nyene z'igihugu urabona kugira ibiki bijya byose yari systeme y'umumenyesha makuru yitwa DJ Fanny niwe yakoze bijya bintu kugira ngo yihe icubahiro muri Tanzania babone yuko mengo niwe mu organisateur wo mu Burundi afata neza abantu bavuye hanze ariko ivyo byose yabikoze kubera iki kubera radio akorera ko turayizi ni Igicu FM niyo radio afise DJ Fanny iyo radio nayo yavuye muri Tanzania kuri radio yitwa Clouds FM rero bijya bintu byose yabikoze kugira ngo agaragaze bari abanyamahanga yuko muri Tanzania yuko ati mu Burundi je ndatwika nteguye akantu n'umutwiko yego karabaye umutwiko ariko kasubije inyuma umuziki mu Burundi okay tuvuge kuri ako kantu nako ku buryo abari bari kuri cover bari biteguriye ko baza kuririmba muri ico giteramo anti baririmba mbega nk'abatoba barose amahirwe yo gushika muri ico giteramo ushaka kutubwira aka briefing gato y'ukuntu vyagenze wewe wabikurikiranye kubera iki babimye uwo mwanya bibisiguye iki ku muririmbyi w'u Burundi yimwe umwanya akimwa agaciro bivanye n'uwundi aje ava hanze yes sir nahashitse kare namanje ndungika zombie cameraman arahashika nanje canza mu nyuma kuri urazi ko dufise ikibazo c'igitoro muri ino minsi okay je ndarindira imodoka izintora home irantwara hariya anye nari kumwe n'abandi bamenyesha makuru niho twaciye tugenda neza na neza turashika ko twariyunze dufata imodoka imwe dushiramo igitoro cha turagenda ko nta muntu yari kwitwara ino nino canke gufata imodoka yiwiwe akayitwara kubera iki igitoro ni gike rero bivanye ni klima ihari muri uno mwanya ikirere kiguma gihinduka niyo mpamvu tugerageza gufata umwanya muto wo kubivuga sivyo rero narashitse hajya nsanga premièrement ninjiye baranyakira bona Capitaine karibu Capitaine ntariha candinjira okay merci ndashika indani nsanga igitiramo cashusha nsanga nta muririmbyi n'umwe araduga kuri stage yari 2:00 z'ijoro hacara hatangura kuririmba umuririmbyi yitwa Kingorongoro Magic Soldier bibazura mubona bavuye Kingorongoro hakurikira Mr Champagne araririmba yakuse performance ya mbere niwe muririmbyi w'umurundi yaririmbye neza umuririmbyi ari mu Burundi yaririmbye neza sivyo and then acha kurikira Linoji yazananye na Monia Flair yaje herekezwe na Monia Flair arashika mu kibanza ciza yakigwa n'abantu acinjira Monia Flair na Linoji abantu barakomye induru barakoma amashi ndavuga ati umuziki w'u Burundi uri kuragira iki kuraduga Linoji aza hano twicaye turapoeshanya turaraba akarere turiko turaraba yazananye na Monia Flair inshuti yabo sura ko ari manager wa Monia Flair Linoji nawe manager wiwe ni Landry Promoter arashika mu karere gusa Landry yashitse hakiri kare Landry yarambabaje Landry yarambabaje ukuntu yahamagara abamenyesha makuru bagenda kwakira umunyamahanga ukuntu yabikoze bitandukanye n'ukuntu
yabikoze igihe Fizzo yaje. Fizzo yaje mu Burundi ariko sinabonye zijya post Landry yagize ati abamenyesha makuru nimuze tuje kumwakira Vanny ntavyo yakoze igihe Fizzo aza mu Burundi. Bani ngene bibabaje cyane. Rero kubera ivyo vyose byatumwe n'iki n'akanoti bari bamuhaye nde Landry kugira ngo ahamagare babamenyesha makuru. Bisigura iki ajya amafaranga bariko baratanga niyo ariko subiza umuziki w'u Burundi inyuma. Sivyo je naratangaye sana navuze ati none ibi bintu bariko bagira kuri Vanny kuki batobigirira abarundi biwacu. And then Linoji arashika na Monia Flair bicara hajya vraiment Monia Flair big up sana, Linoji big up sana. Linoji yarashise Monia Flair aricara bapoesheje muri 5 minutes bamuzanira shisha. Linoji nta matabanwa nta rumogi anwa nta nzoga anwa. Monia Flair nta nzoga anwa nta matabi anwa ikinanwa gusa ni shisha. Yari kwa kwega shisha tu pole pole. Ndavuga ati that is good brand. Linoji araduga kuri stage. Amaze kuduga kuri stage abantu barakoma induru baramufana sana. Wa mwanya rero kumudugana Monia Flair aze guha support Linoji ucuragira iki baca bamwima umwanya. Bamaze kumwima umwanya mugati biraheze zimya. Baca mu mwanya Monia Flair. Bima umwanya Linoji ukwiye. DJ yacaga arabikatsa acamanuka. Hacaduga nde haduga uyu Double J na Kiriku. Haduze Kiriku kwanza. Araduza arashusha. Amaze gushusha Kiriku hacaza Double J. Hagati mu ndirimbo za Kiriku baririmba nabonyine bagira baramukatira batareza kuririmba. Urumva ko vyari abarundi bariko baradukurikirana kuko abatanzania hariya anye bajya n'ababona abatanzania baza mu Burundi kujya amafaranga y'abarundi barashitse nta kirundi bariko barumva. C'est-à-dire que abarundi niwe ko baratwumva n'abanyarwanda. Rero Double J araririmba abantu barasara vibe ndavuga ati none ibi bintu byose bagize iyo bari kugira concert gusa y'abarundi vibe ni ari kubikwiye ivyo ari kuryoha sivyo link cyane bitese cyane gose ebana with designer charashika manager wa with designer arantera na Capitaine twashise turi hanze ndagenda kumutora nde with designer na manager wiwe baraza n'imodoka n'aba bodyguard barabaherekeza barashika hajya barakoroka bashitse hajya ngenda kwa DJ Fanny wa murundi wacu ndambwira ati DJ Fanny with designer arashitse. DJ Fanny ndabati umwanya waheze nasubira kuririmba. None aho nyine akikubajije ico ntiwari kumaza ati none umwanya waheze eske nta preparation mwagize ko yarari kuri affiche. Twibukanye yuko uyu DJ Fanny yaramufashije Wizi mu gukora ry'ama clip ya Nyampinga. Kijyagi yaramufashije Wizi mu gukora ry'ama clip ya Good Morning. A morning. Girl, I want to wish you good morning. A morning. Icyo gihe cyose yabyibagiye ashaka guha Vanny. Umwanya wahenze agomba hanze Vanny. Ubu unye ntiyuri indege yagiye tuzaraba yuko tuzosigara na Wizi nyene base ko aririmba tuzosigara nawe mu Burundi. Vanny ari hehe? Yasubiye iwabo. Alors turabere ingene bizogenda. Akenshi baravuga abakurikirana umuziki baravuga ati umuziki aho uri kuragera uno munsi intu vyiza undi mwanya ati aba boss aho guhamamasha abaririmbyi bacu nyine ko baba bariko batera imbere bakubita amarashi abanyamahanga. Mu minsi heze hari haraje abanyarwanda bagomba baza kudukuramo ivyunguka bakabaha icubahiro byensire. Muga ikibazo higuma kigaruka abaririmbyi bacu nabo nyine sibo bantu baguma ngaha mu gihugu cyacu nabo nyine bahora babuja bakagenda aho hiye. Muga kijya cubahiro ntaco twigira tubona ku ma TV yabo bakibahaye. Ico kintu kiravuze ico kintu ndashaka tukivuge clairement abantu bafise ico kibazo bumve exactement ikibazo peut-être kushaka kuba kihari. Je ndashaka kumenya kubera kijya cubahiro bari mvyi wacu batagihabwa twe kubika abiwabo baje kudukura mu vyunguka bagira kudukura mu vyunguka bagira kuronka n'icubahiro kirenze. Urumva ivyo byose nagasuzuguro bagoma abantu mengo twebwe turutuntu nyine twe ni muri diaspora baza muri aha iwacu ni muri diaspora hageze gihe bavuga ati ngaho iwacu ni muri diaspora aha abanyarwanda baniyendeka avuga ati ngiye muri diaspora agiye kuzana ivyunguka. Ico kibazo rero ndashaka utugene biravuze iki donc ni iki kintu gisha man je savoir urazi ikintu cyambere kibituma
ni intuzenya mwebwe nyene ubuyuwayi bwa mwebwe abamenyesha makuru ubuyuwayi none abandi baje kubakira ku kibuga c'indege ni banza tsara mwebwe abamenyesha makuru ubuyuwayi nibwo butuma byose bifira hano Landry abahamagaye mutagiye bigenda gute ni yakigwa na Landry nyene oya muretse kugenda hari yakigwa nande si Landry nyene none ariko utahora neza ko Landry kije abarimvye abanyamakuru benshi batagiye bamuhaye amafaranga nka 200,000 acha bakomunika mwese mukagenda bakafata bisi ngo kuri Palais des Arts mukagenda n'amakamera yanyu ubuyuwayi mu Giswahili bavyita shobo mwe munaenda na shobo pale makamera na nini na shobo mnataka nini nimigumire muhira Fizzo aje muje kumwakira turabe ivyo bintu biza kuva hehe ni murireke kugenda turabe ivyo bintu bivahe apana kuba mnareta shoba bamenyesha makuru muzana shoba bakameramani muja hariya zombi naramubwiye ati acha shobo zombi ivyo bintu byo kuzuragenda hariya ngo vanny yaje ngo Capitaine ndagiye gufata ama image ndonke views guma ngaho tuzokura ibiganiro views zizoza suko none tunyaraguritse umwanya uragiye kugira ngo urazi ikintu kimwe abakunda umuziki abakunda umuziki kandi sabarundi gusa bariho n'abanyamahanga baguma bikurikirana ibyo saba bikurikirana Dramatina ari hanze igiye gushoboronda of course ari hanze kandi twabanye abarundi baramwakiriye babinushi minushi yaramwakiriye yego ariko rero mumenye yuko nta ama TV online ari hariya ama TV online ari mu Burundi c'est-à-dire quoi twiyorganize rero azoza none azoguma hari anyi hanze azoza mu Burundi nze ndaba bamenyesha makuru bazoza kumwakira hajya bazori bangana ikibazo kinini kimwe kuraho mu Burundi ugenda weye uzoja kumwakira Dramati herama ndakubwira ikintu kimwe reka nakubwire je kugenda nogenda si muganje je tout dire un truc kuba nogenda mugano sho kugenda mugasanga mu bamenyesha makuru bagiye kumwakira dufate nka batanu urasanga wowe wagiye ko kumukunda pete cha ushaka iterambere ryiwe wagiye kuputa volonté wumvise araza ukavuga ati reka ngende kumwakira yuko ni murimvyi wacu ko ari iteka mu gihugu mugasanga ubundi mumenyesha makuru muri kumwe yamuhaye ikintu byose nivyunguka none kubera iki nivyo bintu navyo nyene bakwiye kuvyumvira jewe sinzojana zombi yamukubise mu ivyunguka yamuhaye utudesa naye ngenda afata taxi yanje urabizi n'igiturazi n'inoti hama irindi agiye ngo nongere kugaruka ivyo se birakenewe bavyumvira nyamba bashaka ko tubashikira byuka birakenewe nyamba naho biduga bitabikenewe ntiyagene mwe batwe tugende kubera urukundo okay none ingenda kwera ikintu kimwe burya Dramati ntabuza amafaranga guha abamenyesha makuru b'abarundi kugira iki kugenda hariya ndabibutsa yuko Dramati yatanze amafaranga uribuka umunsi ujya mukinyiwa ninde yitaba Imana hari ibintu abarundi batamenya Dramati yararihiye abamenyesha makuru kuja hariya anyi hehe Igitega yararishe bis ikura abamenyesha makuru mu Burundi ibatwara Igitega ivyo mwari mubizi none abamenyesha makuru bose Isaac TV ba Franik bande bose ba Mipro bose yarabarihiye bisi bakura mu Ibujumbura ibatwara Igitega uwo ni Dramati azonanigwa no kuriha ijya bisi ibashikana ku kibuga c'indege ntavyo azonanigwa c'est-à-dire que ni organisation ibikenewe muri uwo mwanya nico kintu conyene kibuze hano mu gihugu cacu Burundi urukundo rurahari urukundo muje kwereka bajya abantu uzenya urazi ujya mu menyesha makuru wo mu Rwanda ujya mu pede azangaha anye ngo ninde ujya mu pede wo mu Rwanda mbega urya rugabo gwitwande wo mu Rwanda jihad gwaje ngaruvuga ati ngurumva ngo abarundi mufise urukundo ubwo rukundo mufise twebwe ntabwo twobagaragazamwo twe mufise urukundo kubera iki nuko Natasha yari yamuhaye iki yamuhaye chambre hajya anye kuri kwa Natasha muri erega kimutegezo era bakitenda kubwira isahani 8 z'amafiriti amasosiso atandatu byangaho erega urukundo reka ndabwira ikintu kimwe urukundo runekera mu vyunguka none ntaguhaye ivyunguko uzabona ko ndagukunda gute ntagutaye mu bizobona ko ndagukunda gute rero nawe rero oya jewe ndakunda gumana akaranga kumenyesha makuru yeah of course reka ndababwire yuko reka ndababwire ikintu kimwe dusa n'usezerana ko simbizi yama yasemereye iminsi yose ntako atagira ati uwo mwanya muha abanyamahanga ni muhe n'abarundi uwo rukundo mwereka abanyamahanga mukabavugiriza ingoma
abarundi baje mu Burundi ntimugene Genda musasi ibitenge. genda musasi ibitenge ariko mukamwishinga murindiye ababacorera genda babacorere mwica umuziki w'u Burundi bamaze kugenda tuzoraba abantu muzoja gusaba ama emission tuzoraba abantu muje gusaba ama interview. Ikibazo rero gihari ni kubamenyesha makuru. Mwebwe abamenyesha makuru ni mwi volonté premièrement mwerekana urukundo kuri babaririmbyi murabe je simba ndi kumwe na balinoje simba ndi kumwe na Satbi igihe ikijya gitera mu gihera cha Vanny twagiye hano bita mu Kabondo yari saa 8 z'ijoro ego tugenda dusanga Satbi nagiye na Linoji na Monia Fer n'abandi turicara na Wiz Designer na Simplice manager yubahwe manager Simplice turagenda hariya turicara turaryoherwa Satbi yaradutwenze cyane yaramutwenze Wiz Designer aramubwira ati ninakwambiaga peti acha shobo munaenda kufanya nini kule bana aramutwenga Wiz kubera iki shobo tu kugira aboneke muri nivyo byose reka tuzobibandanya reka tuzobana ntitwoshobora kubeza byose yes tuzogira party 2 ndabashimiye cyane ndagushimiye wewe uri umuntu akomeye cyane for me for you turagukunda nanje ndakunda abarundi bose bakunda umuziki w'u Burundi kandi bakunda ivy'iwabo je nama nasemere jewe na Landry Promoter nitwumvikana kuva ivyo bintu vya Vanny bibaye Landry Promoter akajya mahera yo kugenda hariya kwamamaza abarundi guhamagara abamenyesha makuru bose bakiruka hariya anye kwakira Vanny ntiyabikoze igihe Fizzo yashitse ngaho ico cyose jewe na Landry ndabivuze kuri kamera ntitwumvikana aho tuzohura hose ariko nka ntamenyesha makuru muzokumvikana nta ntakomwe aende uko atoke kure mimi bishaisha weye aende uko Landry jewe na Landry ni mafu na kuntu yoje kwakira abanyamahanga abarundi bibacu bari ngaha kubera iki jewe aho tuzohura hose nituzokumvikana muzofa mumvikana na kimwe nitwo kumvikana twumvikana gute sawa uje kwakira rindira ona sana uyu anaanza shobo na uratanguye inuzenya oya none umurika ko waje kubera iki muzokumvikana ama umviriza abadukurikirana muri abarundi sivyo mbega kuja kwakira umunyamahanga ugahamagara abamenyesha bakuru ni muze utabigize kwa Fizzo jewe ndumu MC mu Burundi sivyo jewe uno munsi ndabivuze sinzoba umu MC abategura ibiteramo mu byumve sinzoba umu MC muri show zanyu ku muririmbyi w'umunyamahanga aje mu Burundi hatarimwo Fizzo canke Satbi sinzoza kuba MC aho ndibazo bavyumvise Satbi yatubwiye ati nice yahandi na ba Linoji na Wiz Design yavuze ati Capitaine jewe sinzigira nja kwakira umunyamahanga atari Chris Brown canke Wiz Kid abandi sinzogenda sawa yari hagaze aho rero biriko biraza aho gapeti tuzogaheraho nyene na Diamond aho gapeti tuzogaheraho nyene ukuntu amvise ubwira ikintu kimwe wowe uko na shobo si shobo ndikumva yuko ngana na Samnight jo bazogera uko izo commentaire zabaririmbye aho twokura mu bintu byinshi n'abantuzenya nabo ba promoter ba Desa unani ryo ndimbo ya Satbi ni hayumvise avuze obo promoter bwa Desa ni ba Landry Promoter nye sibyo rero nimuze muraraba kugira ngo tuduze umuziki w'u Burundi ushike kure utafika ni pole reka ndagushimire cyane tuzobandanya ubu twovugana Capitaine vraiment nabona ntitwoheza ariko en tout cas turi nga sommes là pour vous pour vous alors ndabakunda cyane nous sommes là pour vous bah ouais alors ndabakunda cyane bisous bye bye cameraman yitwa gute cameraman wawe yitwa Prince Kids This is Flash TV. We shine to progress.